Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo yaragendeye intara ya Kirundo irahana ububi n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, niho yarumvikanye avuga amajambo n'agashavu kenshi n'agatutu kariko karamurenga, asigura yuko nyine Uburundi bwaba bufise amakuru yizewe neza, avuga yuko igihugu cibanyi c'u Rwanda cyaba kiriko kirategura ibitero bishasha. Icakora umukuru w'igihugu c'u Burundi yarasiguye avuga yuko Uburundi bwo bwiteguriye neza, ndetse aravuga yuko abarundi bose bakuriye kuba bo kwitegura kuzivuna umwanzi. Yaravuze amajambo menshi twanagarutse mu biganiro byacu byabanze, ariko yaboneyeho akaryo keza nyine mu bigendanye no kuba nyine yarongeye gutangaza ibigendanye n'amagara y'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriye ahagwariye nga mu gisagara ci Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaravuze yuko nubwo Burundi buriko rero nyine buragira ibibazo bimwe na bimwe n'amasanganya aremereye cane, ariko yaravuze yuko abanyakirundo n'abandi banyagihugu bose bategerezwa gusengera umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriye avuga yuko nyine amagara yiwe yo batifashe neza. Icyakora yarasiguye yuko nyine abaganga bakomakomeye cane bariko barakurikirana ibigendanye n'amagara yiwe mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yomera neza. Uyu mutegetsi biragaragara yuko nyine yoba aremvye cane, kuko gushika uno mwanya arakomeje kurembera nga mu gisagara ci Dubai nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru yihuta adafise amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira nyine nkuko bikomeza kugenda bigaragara, aremeza neza yuko nyine umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyine yoba ariko arategura urugendo remere cane rwo kuzajya kumuramutsa ahagwariye nga mu gisagara ci Dubai nkuko bigaragara. Icyakora ugereranyije n'igihe yafatiwe canga igihe nyine giheze agwaye, biraboneka yuko nyine umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'abandi bategetsi boba bafise ikikango kiremere cane. Uyu munyamabanga umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriye nyine arafashwe n'iyi ngwara agiturumbuka nyine nkuko bigaragara, aho haheze indwi nyinshi, aho rero ukwezi kugiye gusozera ari mu bitaro ariko aritabwaho n'abaganga. Bivugwa yuko nyine uyu mugabo yobe yaramaze kuva muri koma, ariko bikaba bivugwa yuko nyine ibigendanye no kuba yo kwibuka neza abo bari kumwe cange ababe muri hafi byo ari ingorabahizi nkuko vyoma bigaragara. Ibi byose kandi biragana no kuba uyu mutegetsi arongoye CNDD-FDD nawe ari umwe mu bantu bama baragaragaza neza yuko igihe hoba habayeho ingwano cange uwotera Burundi bazoca barahangana ku buryo buremere cane, maze utsinze akaba ari wabasha kuba yotegeka undi nkuko biriko bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda adushikira nkuko biriko biravugwa. Uyu nguyu nyine nkuko bigaragara hari ikiganiro nawe yarahejeje guhereza abamenyesha makuru, maze agaca agaragaza neza nyine yuko hari bimwe bigendanye n'imigenderanire ndetse n'ibindi bibazo bimwe na bimwe yagiye yaragarukaho, maze benshi baca barikangamwo. Icakora nubwo yarasanzwe arongoye umugambwe ukurikiranye neza imyidogo ya bamwe mu begereye CNDD-FDD, bavuga yuko atarafise imigenderanire myiza n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibyo benshi batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko nyine yaba yarahawe ishano mu rwego kugira ngo abashe nyine kuba yova mu burongozi bukuru bw'igihugu, nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nkuko bikomeza kugenda biradusumira amatwi. Turagaruka ku bindi bikomeje kugenda biravugwa cane cane nyine ibigendanye n'ibiko biravugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravugwa yuko ingwano ikomeje gufata indi ntera, aho nyine muri Kivu y'Amajyepfo umuhari ukomeje wa MTS ukomeje gusatira. Hari amakuru akomeza kugenda aradushikira avuga yuko nyine umara wa MTS waba ukomeje kwigarurira ibice byinshi bigiye bitandukanye. Turagaruka ku ngwano zaranze uno munsi, ariko kandi turaza no kugaruka ku bindi biriko biravugwa, aho imiryango imwe n'imwe nyine isanzwe irakorera nyine Kinshasa, imiryango ya Kiliziya Gatolika yaje gufata ingingo yo kuza kuganira n'umuhari wa MTS Igoma, aho bigaragara yuko hari abategetsi bamwe na bamwe b'uyu muhari bitabye ibyo biganiro nkuko bigaragara. Icakora hari byinshi byanavugiwe muri ibyo biganiro, turabigera ko muri kino kiganiro. Ndabahaye ikaze mwese, mwiriwe neza abanywanyi b'ibiganiro byacu,
abatwumviriza aho murereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze ku batwumviriza baherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Turabahaye ikaze mu makuru ariko aravugwa muri uno mugoroba kuri wa gatatu igenekerezo g'12 Ruhuhuma 2025. Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri mu makayitsi amwe namwe mu ma province ndetse no mu bice bimwe na bimwe nyine byo mu Burundi. Twizere ko mumeze neza. Abari mu karere k'ibiyaga binini namwe turabahaye ikaze mwese, abatwumviriza bari ku mugabane Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mubasha kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Byona kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, bane natwe gatanu kuri gatanu amakuru n'ibiganiro tubategurira ndetse tukabashikiriza. Ikaze kuri mwebwe mwese, amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire mu Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye intara ya Kirundo ihana urubibi n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Yaravuze byinshi bigiye bitandukanye. Yaravuze byinshi bigendanye no kwagiriza igihugu c'ubanyi c'u Rwanda yuko rero cyo bagifise imigambi itari myiza, imigambi iremereye cyane, imigambi igendanye nyine no kuba icyo gihugu coba kiriko kirategura ibihe bitari byiza byo kwibasira Uburundi. Guhera mu myaka yaheze ibihugu byombi byarakomeje kuca birarabana ahingwe, aho byogeze aho ngaho nyine Uburundi burafata ingingo yo kugara imipaka. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaravuze amajambo menshi maze avuga yuko yiteguriye n'abandi barundi bose kwivuna umwanzi, ndetse abasaba yuko nyine bakwiye kuba bojamira amajanja. Yaraboneyeho akaryo keza ko gusaba abanyakirundo ndetse n'abandi banyagihugu bose n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, maze abasaba kuzitaba neza amatora yimirijwe mu Burundi. Mu Burundi himirije amatora muri uno mwaka wa 2025, amatora y'abashinga amateka ndetse n'abagenama b'imitumba n'amakomine nkuko byoma bigaragara cange nkuko byoma biratangazwa n'umugwi seni ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora ngaha mu Burundi. Amakuru akomeza kugenda atugeraho cange amakuru akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko aragaragaza ndetse yerekana neza yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yongeye gusaba abanyagihugu n'abagumyabanga ba CNDD-FDD kugera ku mavi. Rero umunyamabanga w'uyu mukuru w'uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu Reverend Kuriyo ahagwariye nyine akaba asigura yuko nyine amagara yiwe akomeje guca aramera nabi cane. Reverend Kuriyo biragaragara yuko akomeje gusinzikara ku buryo budasanzwe. Mu nyuma y'iko rero bamwe mu baganga n'amakuru twaronse nyine asigura yuko amahaha yiwe yakomeje kwangirika ku rugero rudasanzwe, ariko kandi hunitegereje igihe yafatiwe, igihe ajyaniwe kwa muganga kuva mu gisagara c'Ibujumbura avanywe Ingozi na Rusehabaniha agaca ararungikwa mu gisagara ca Nairobi mu gihugu ca Kenya, akarungikwa mu gisagara ci Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Byose biraboneka ndetse bikanagaragaza neza yuko nyine nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi hoba harimo ibara riremere cane, aho bivugwa yuko ndetse yoba yarahawe ishano. Gushika no mwanya biravugwa yuko amaze guca aratakaza ibiro byinshi cyane ku rugero rudasanzwe, ku buryo biboneka yuko nyine ashobora kuzoziramo n'izindi ndwara ziremere cyane. Abo mu muryango wiwe barasaba inkunga y'amashengesho. Ni nabyo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yikijeho, maze avuga yuko abagumyabanga ba CNDD-FDD bariko barasabwa kuba bosengera umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Nyamara umukuru w'igihugu c'u Burundi ntasigura ingwara uyu mutegetsi yoba agwaye, ariko kandi binavugwa yuko yoba yaragize uruhara nyine mu kumuhereza iryo shano. Bivugwa yuko Evariste Ndayishimiye yoba yarateguye neza uzosubira nyine uyu nguyu nyiriteka Reverend Kuriyo nkuko byoma bigaragara. Bivugwa yuko rero Evariste Ndayishimiye yabonye yuko mu gihe uyu mutegetsi yokomeza kurongora uyu mugambwe byozoca nyine biramukoma mu nkokora, ku buryo atazoshobora nyine kuba yosozera ibiringo byiwe canga se mu kuba yojya guhindura ngo abashe kuba yotegeka ikiringo ca gatatu.
bigaca biragorana canke bigaca biramubera ingorabahizi. Gushika uno mwanya amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko aragaragaza ingene nyine ibintu bishobora kuba vyomera nabi isaha iyo ari yo yose. Umukuru w'igihugu c'u Burundi binavugwa yuko yoba ategerezwa gutegura urugendo rumushikana muri leta zunze ubumwe z'Abarabu nyine ngaho Dubai kugira ajye kuramutsa uyu Reverend Ndikuriyo, ariko benshi barasigura neza yuko ari urwiyerurutso ndetse atakabaye anafata ingingo yo kuba yogira kumwifuriza gukira neza nkuko vyoma bigaragara. Uyu Reverend Ndikuriyo nyine yaraherutse gutanga ikiganiro kiremere cyane n'abamenyesha makuru, maze nawe aca arasigura byinshi ndetse aribasira n'igihugu cibanyi c'u Rwanda nkuko vyoma bigaragara kuri bamwe rero bakurikiye icyo kiganiro. Nkuko byagaragaye nyine muri icyo kiganiro, umugambwe CNDD-FDD warishuye ibibazo bimwe bimwe nyine abarundi bibaza mu bihe bigiye bitandukanye, haba kwiduga y'ibiciro, ibigendanye n'ibitoro ndetse n'imigenderanire y'u Burundi n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Ibyo byarasiguwe nyine byarasiguwe n'uyu nkuko byogaragara, byarasiguwe nyine muri uno mwaka wa 2025 nyine muri nzero kwigenekerezo rya gatatu, ubwo nyine nkuko byoma bigaragara yari ari mu ntara ya Makamba ni Reverend Ndikuriyo. Iko gihe umunyamabanga mukuru uwo mugambwe CNDD-FDD yariko aratanga ikiganiro n'abamenyesha makuru nyine hariya mu ntara ya Kirundo, icyo gihe hari kwigenekerezo rya gatatu 2025. Turaza kurabira hamwe nyine byinshi ku nyishu zimwe rero yaratanze kubyerekeye ubuzima bw'igihugu mbere yuko aca arahura nyine n'ishano ryaramugwiriye rikari mumejeje igihe nyine mu bigendanye no kuba amagari batameze neza. Ku kibazo kiduga ry'ibiciro icyo gihe yarishuye ati kugira uvuga rero ko ibidandazwa ibifungurwa byaduze ibiciro, hari ibintu byinshi uraba nyine. Mbega mu Burundi abafungura ni bangahe? Ni bose. None abarima ni bangahe? Ufashe kuva mu mwaka umwe rero gushika kuri 20 n'abarundi barenga miliyoni 8 bafungura batarima. Abantu bose baba rero ibujumbura ni ugufungura ni bake rero baja kurima bakazana umwimbu, barakora ibindi bikorwa nyine nk'amaserivisi amwe namwe. Iyo nyishu yaciye aratanga kubwerekeye umubano hagati y'u Burundi n'igihugu cibanyi c'u Rwanda ndetse na Kongo. Yarabajijwe nyine ko byavuzwe ko u Rwanda rero rwagirije u Burundi ko abasoda b'abarundi bariko barakorana n'imigwi yo muri Kongo. Aho naho nyine yarishuye ati none ari bya Kongo u Rwanda rubijamo gute? Kongo rero n'u Burundi turafisanye imigenderanire myiza yo gufashanya ndetse cyane cyane mu bigendanye n'igisirikare, none u Rwanda rurabijamo gute? Ati tukiri mu gisata rero c'imigenderanire nyine Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD yarishuye kubyerekeye ibiganiro hagati y'ishiramwe y'ubumwe bwa Buraya n'u Burundi. Ati sinarinzi ko rero hariho ibiganiro byarabaye hagati y'ishiramwe y'ubumwe bwa Buraya n'u Burundi. Nzosubira mbaze mugabo nimba rero twaragize ibiganiro kugira badufashe. Nagomba mbabwire nyine ni byiza gufashwa mugabo. Basogokuru bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise. Dutangure dukoreshe nyine amaboko Imana yaduhaye, dukoreshe ubwenge yaraduhaye, twiyunganganye bazodusange nyine ku kivi. Muri ico kiganiro kandi hari umumenyesha makuru yarabajije ati mu myaka 20 iheze CNDD-FDD imaze ku butegetsi mubona igihugu rero kiba kifashe gute? Mwo kwirata iki gushika no mwanya? Mu nyishu yaratanze umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yaragize ati uretse ibishobisho nyine umuntu aba avuga kubera ashikiwe nyine naka cange se na kariya, igihugu kifashe neza gose mugabo kwisi si mwiparadizo. Ingorane z'amahano ni ututugorane nyine uzobona mwavuze nk'igitoro iyo aba rero tugikaba nyine n'amateke nyine iswa cange ibitoki nicobura nkuko byoma bigaragara. Mugabo umwene gihugu wese arazi ko rero kugira igitoro ciboneke tuba rero twaronse amahera mva makungu yo kuja kukigura. Ayo nayo rero nyine mu kuyaronka dutegerezwa gushorera hanze rero
ubu rero bari ku kazi, niho rero bavuga bati turimye ikawa n'amavoka menshi, mu myaka 5 tuzoca turonka igitoro nikizosubira gukena. Uyu nguyu Reverend Ndikuriyo yaratanze inyishu nyinshi nyine kubigendanye n'ibibazo bimwe na bimwe biri mu mugambwe ndetse no mu gihugu c'u Burundi. Icyakora gushika uno mwanya benshi mu banyagihugu b'abarundi baremeza neza yuko uyu mutegetsi yaba akomeje kubabaza abari bakeya mu gihe yoba acikanye. Hari bamwe rero mu banywanyi ba CNDD-FDD badahengeshanya kwama bagaragaza ko rero bifuza kumenya ibigendanye n'amakuru yiwe, nubwo ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera nyine cange nk'uko ibintu bikomeje kugenda birakomera. Gushika ubu ngubu nyine bamwe mu bategetsi bamwe mu Burundi baragaragaza ko rero bo ariko baramwifuriza kuba yokira, ariko abandi bagaca barinumira iboneka yuko rero hoba harimo akagwi kamwe kuba gashaka kuba kumuhirika canga se kuba gashaka kuba kumugirira nabi nk'uko biriko bigaragara. Tugaruke kubikomeje kugenda biragaragara canga se ku makuru ariko aravugwa mu karere. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yaraciye indege ziva mu Rwanda mu kirere ndetse no ku butaka bwayo. Irasobanura ko ari ingamba z'umutekano bafashe. Urwego rwa RDC rujejwe indege za gisivile rwaragize ruti indege za gisivile canga se za leta zanditse mu Rwanda canga se ahandi ariko zikorera mu Rwanda zaraciwe nyine mu kirere ndetse no ku butaka bwa RDC kubera umutekano muke waratewe n'ingwano cange n'intambara. Urugwego rwarafashe iki cyemezo mu gihe umubano w'ibihugu byombi ukomeje kuzamba biratewe n'ingwano ihanganishije ihuriro ry'ingabo za RDC n'umari witwaje ibigwanisho wa M23 uragenzura igisagara ca Goma n'ibigwati bigikikije kuva ku igenekerezo rya 27/0/2025. Muri 2022 leta ya RDC yarahagaritse amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu yari ifisanye n'u Rwanda, ihagarika kandi ingendo indege za societe ya Rwandair zakoreraga muri RDC. Mbere y'icyo cyemezo cyarafashwe muri Gicurasi 2022 indege za Rwandair zaragwaga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege ca Goma, icya Lubumbashi, icya Njiri ndetse n'Kinshasa. Umuryango mpuzamakungu ujejwe ushingiye nyine ku ihame ryo kubana neza hagati ibihugu by'ababanyi warasabye leta ya RDC n'u Rwanda kuganira kugira ngo bishakire nyine hamwe igisubizo kuri aya makimbirane nk'uko biriko biragaragara cange nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Ibi byaje gutuma leta y'igihugu cy'abanyi c'u Rwanda nayo nyine iragira ikisobanura ndetse inavuga yuko nyine yahagaritse ibigendanye n'ingendo za Rwanda nyine muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko biriko biragaragara. Tugaruke ku makuru akomeje kugenda aravugwa muri Kongo. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo burakomeje bwongeye gukurikirana abandi basirikare 188 barahunze ingwano bari bahanganyemo n'uyu muhari witwaje ibigwanisho wa M23. Imigwano aba basirikari bahunze yarabereye mu bice bitandukanye bya Teritwari ya Karehe ni muri Kivu y'Amajyepfo birimo centre ya Karehe, Nyabibwe ndetse na Kavumu nkuko bigaragara. Igisirikare ca RDC gikorera muri Kivu y'Amajyepfo cyari giherutse gufunga abasirikare bashika kuri 84 barimo 9 bararashe abanyagihugu 10 barakurikiranyweho rero icyaha cyo kwica, gufata ku ngufu ndetse no gusahura ndetse no kwigumura no guhunga umwanzi bari bahanganye. Mu gatondo ko kwigenekerezo G11 Ruhuhuma 2025 harafashwe abandi 8, umunsi urangira harafashwe abashika ku 180 nkuko byarasobanuwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Muri rusange abasirikare bakurikiranyweho rero guhunga M23 muri Kivu y'Amajyepfo barashika ku 282 nkuko bizoma bigaragara, aho 92 batanguye kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikare rwa Bukavu, abandi 180 baracyategereje kuburanishwa. Amakuru dufise nuko urugamba ruriko rurasatira
kwinjira muri ivyo bice nyine muri Kivu y'amajyepfo nkuko vyoma bigaragara, aho gushika uno mwanya nyine leta ya Kongo yabiri kiriyambaza ibindi bisoda bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Hari amakuru akomeje kugenda agaragara ndetse akomeza kugenda adusumira ndetse ariko arashimangira yuko nyine ibikomeje kugaragara muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ubwabyo byerekana ubufatanye bwa leta ya Kongo ndetse n'iyindi mihari imwe n'imwe ndetse n'igisoda cya Afrika y'Epfo nkuko bikomeza kugenda biragaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi. Amakuru avuga yuko Afrika y'Epfo yoba iherutse kurungika abandi basoda bari hagati y'amajana 6 n'amajana 8 muri Kongo, aho bivuga ko bagomba kwinjira ndetse bakagera muri Kivu y'amajyepfo mu rwego kugira ngo bajye kugwana ku mugwa mukuru iyo ntara uzwi nka Bukavu, mu gihe n'ubundi M23 iriko irahasatira ndetse iherutse kuba yoca amarenga yuko yiteguriye kuba yoherekeza ingwano. Gushika uno mwanya nyine urugamba ruraremere cyane, mu gihe amakuru duhejeje kwakira uno mwanya asigura yuko abarundi bariko baracungera iki kibuga c'indege cya Kavumo ndetse urugamba rukaba ruriko rurahegera. Tugaruke mu kanya turabira hamwe ibigendanye n'ibyabo barundi.